tufise menshi cyane maze tuyaganire ko mu buryo bumeze neza cyane. Birumvikana tugomba guhera mu matora yari yatekereje ku munsi w'ejo mu gisagara ci Madrid. Birumvikana muri equipe yo ku mugwa mukuru Real Madrid yari fisa amatora ku munsi w'ejo genekerezo gandu kwezi kw'indwi 2026 n'amatora yahuza Perezida Florentino Perez yari sanzwe ari mu mabanga yo kurongora iyi equipe yari yanatoremo buheruka mu mwaka wa 2025, ariko kuri ubu yari yahuriyemo na Riquelme ku munsi w'ejo. Rero byarangiye Perez atsinze Riquelme ku majwi 65% kwijana kuri 35% kwijana ya Riquelme mu matora yabaye ku munsi w'ejo. Perez akaba yatsinze umugabo witwa Riquelme mu mabiro yitora agera kuri 60 yose. Nta nahamwe umugabo witwa Riquelme yigeze aje imbere y'umugabo witwa Florentino Perez. Iyo tuvyinjiremo mu kanya gato nyuma yuko twumvise sadabwa na Safibo. Safibo iramenyesha isaha ni saa 1 z'ijoro. Unyoye ji safi usinzira neza. Unyoye ji safi usinzira neza cyane. Saa moya iruzuye muri studio zacu. Birumvikana turi mu isanya tugera kabiri kino kiganiro cacu inama ya sport yo kuri no mugoroba. Dukomeze kuba ikaze ndetse no kubandanya tubifuriza kumererwa neza cyane. Edi Perez yaraye agaritse Riquelme mu matora yabaye ku munsi w'ejo mu mabiro yitora cyangwa se muri tuga du centre tw'amatora twagera kuri 60 ku munsi w'ejo aho abasosiyete barera Madrid bari presenta mu gutora. Perez hajya hose yamutsindiye umugabo witwa Riquelme kuko nta namwe Riquelme yigeze abimbere ya Perez muri ayo mazu yitora arenga kuri 60 yaratekanije ku munsi w'ejo. Bivuze ngo ibice 65 kwijana Edi kuri Perez, 35 kuri Riquelme. Uko bigenda kose aya n'amatora kuko bigaragara ngo ihangano ryo ryari ririmo nubwo hari wasumbije ubundi ariko nacaka inibita ngo unanimite gutsinda umuntu bigaragara ngo wamurishije mu buryo bugaragara. Ushaka byandi uvuga ngo amajwi waronse swat nayo wawe na famille yawe gusa cyane. Birumvikana ko wumvise ibiro by'amatora 60 vyari biri prévu ko abasosiyete teza gutoreramwo vyose. Perez yarusha amajwi umugabo bita Riquelme. Twobivuga ko yamutsinze hose mugabo ku rugero rungana gute. Je nivyo nanyo mvuga ku munsi w'ejo nicaye n'abantu bari ko ndababwira ngo twabonye umugabo witwa Victor Font ari kwiyamamaza n'umugabo witwa Yohana Laporte yari face à face mugabo muri resultat dusanga Yohana Laporte afise prix de 70%, Victor Font kabona ngo afise prix de 20%. Ukabona umengo hariho guhangana kwawe muga kudashemeye. Uravye kubwanje byari bigoye ko no kwitezwe kuva ko no kwitega ko uno mugabo witwa Riquelme yoza guhangana urushikana hatsinde umugabo witwa Florentino Perez kuko uravye mu vyo yavansa ivyo yemera abakunzi ba Madrid sinibaza ko ari vyo hanini Madrid yari ikeneye. Nivyo hari bimwe yavuga mugabo byari mukuri mugabo ukabona ngo hari ivyo Perez amaze gukora Real Madrid bitofutwa na sirozi batabikombe bitofutwa. Nivyo no kwita ibirego mugabo witwa Riquelme yavansa yari ko aravansa mugabo kandi je kubwanje vya mbere surprise urugero rw'amajwi umugabo witwa Riquelme yaronse 35% mu matora kuri 65%. Mbona umengo nta kintu na kimwe uri kuravana cotuma abasosiyete bakwizera kuri urwo rugero. Bisobanura ngo n'amatora yabaye inyuma y'imyaka 20 Florentino Perez yisanga ari wo mukandida wenyene yitoreza kuyobora equipe ya Madrid. Bisobanura ngo yari yo matora ya mbere mu myaka 20 heze yo guhangana. Bisobanura ngo rero amatora ya Academy 6 amatora yo guhangana ruka 2006. Bisobanura ngo rero
jambo na Reisite umugabo witwa Riquelme yakoze ibi binyereka ngo mbega 2030 sikure 2030 kandi ibintu je ndiko ndabona biragoye kuno munsi no kwitega Florentino Perez kwizi ngo office 2030 nk'ubu Perez yatoye ku majagara ku bihumbi 21 arenga ko gatoya mu gihe Riquelme yagejeje ku majwi 11 ibaze sivyo nuva ko arenga ibice 35 ibi binyereka ngo uno mugabo naho mu vyo yamvasa atanga uvuzari zirimo hari buryo mugabo yarafite teriri prepare sivyo yarafite kibuga gitegura rero bino bitwereka ngo Perez n'ivyo ari vyo yakora equipe ya Real Madrid ariko uno munsi indani mu associos bimwe atubwira ngo hari abantu bagomba kumva hari abantu bagomba ko negura mugabo reka nibice mu kwegura bice mu Matora rero vyanyeretse ko ari inguvu bitwa Riquelme yarafise mu gukonkira so bitwa Florentino Perez gusomba imvango izo jewe nariko ndagira iki nariko ndiyumvira rero na Matora yabaye gwe risasi 3 gushika isaha 2 niho ubuzu bw'amatora bwugara mugabo vyagiye kumenyekana nk'inyuma itangazo rya Madrid imvango ryagiye kuba Madrid bagiye kutangaza resultat finale mu minwi zirenga yes bisobanura ngo mugabo guhera saa 5 gushika saa 5 ino zino probability Ershing itobo bare bagize kamaze ko bazishira hehe basikira imvango bazishira habona bisobanura ngo rero ni ndwi yariheze ari amatora mugabo comme icyo no kwita ikintu no kwita Reisite cabayemo n'uburyo Riquelme yavyuye uburyo Perez yahora yubaka ino projet yandi ya equipe yitwa Real Madrid uko bigenda kose bigaragara ngo Edi hari icahindutse cyangwa hariho igishobora ico bakunze ba Real Madrid peut-être bokwizera par rapport n'ivyo baramaze igihe babayemo muri equipe yitwa Real Madrid vyagaragara ngo hariho choix zimwe na zimwe umugabo witwa Florentino Perez yakoze zatumye equipe yitwa Real Madrid ishobora no kwisanga muri kano karyo cyangwa se muri kano kageni katameze neza ko kwisanga muri no crise y'imyaka igera kuri 2 ariko ubona ngo nabo bwiwe Florentino Perez yatangaye oya muri make yatangaye no kuba hariho umuntu ashobora kuzagangana nawe akanagera no kuri runo rwego gushika ku bice 35 biso ni surprise yabaye kuri we naho yarabizi ko ifitiye confidence ko gutsina Matora ari kuri we mugabo umukonkira bari kumwe Enrique ntiyari yiteze ko hashikana runo rugero bisobanura ngo meme Riquelme na Perez bien sûr Enrique bivuga ko Perez yinjiye niwe yatanguye kwinjira mu gutora bamukomera amashi Enrique yinjiye gutora bamwe bakoma amashi abandi bamukomera indurunguru mubeshi asohoka gutora n'ubundi aguma mu bwinjiriro bw'ama bureau de vote abwira abantu ati mu ntore mugira iki bisobanura ngo ano matora atweretse ko hamandi yavanga ya Florentino Perez hamwe no mugabo ndavuga Florentino Perez atagize update y'uburyo inyubako za Madrid zahora zikoko abo bakonkira direct no musara bafise kuko 35% ndababwije ukuri ibice 35 kwijana kuri kuno mugabo bitwa Enrique Riquelme yemera Madrid kuzana umumenyereza atari Jose Mourinho yemera Madrid kuzana umukinyi ngo Erling Brot Haaland muri make yemera Madrid kubazanira abastar mu gihe tubona ngo mino myaka 2 hari uburyo abamenyereza bahabaye batashwe kumva kugira management y'abastar muganirike ukamengo ico Madrid ibuze mva nabo bastar akuma yemera abafana Madrid abo bastar kandi atari vya Madrid no musikenya akaca duhasha ku 35 kwijana iyi ni woni ku mugabo witwa Florentino Perez abavuga ko ibi bintu vyakanguye President Florentino Perez bwa mbere ariko kandi binavuga ko nabo bwiwe Perez yatangaye ntiyarazi ko Riquelme ashobora kwizera ku rugero kuko kuronka 11000 voix amajwi arenga 11,000 mu matora yababana n'ibice 35 kwijana kuri Riquelme d'abord Perez nabo bwiwe yatangaye aravuga ati nubwo nsubiye kandi gutorerwa kuyobora equipe ya Real Madrid bivuze ngo cette fois-ci hari ihangana ritandukanye message y'abasosiyete ni misi ya
yari yiheze bigaragara ngo akora ibintu uko avyumva rimwe na rimwe akanagera mu matora na wenyene ariko kandi Landry ni message kuba parmi les 60,000 votes namwe Riquelme yigezeho hejuru y'umugabo witwa Florentino Perez iki kintu 60 biro nako 60 biro peto iki kintu yibuke ku munsi w'ejo amabiro y'itoranya kuri 65 namwe umugabo witwa Riquelme yigezeho hejuru Perez yamutsinze hose iki kintu muri 60 wewe wibuke ejo turi mu kiganiro turiko turabira hamwe bivuye mu matora nakubwiye ngo Real Madrid ugiye kuraba uburyo babanye nk'abanyamuryango kandi sindi siyo mugabo n'imiburiburi 80 cyangwa 90 kwijana yabagize umuryango wa equipe yitwa Real Madrid bari convaincre n'ibikorwa by'umugabo witwa Florentino Perez muri ico gihe biragoye ko wisanga hariho akazu k'amatora Riquelme yagiye imbere kubera iki Riquelme ni mushasha nivyo ariko arabemerera barazi ko babibayemwo ariko igihe babibayemwo ntaco vyatanze ugaca wisanga nka ya 10% rero isigaye dufatiye abato bayoboka Perez babasanzaje mu bw'ubuzi bw'amatora nibatoreye hamwe kwisanga Riquelme aho yatsinze biravunanye mugabo jana no muzi ndacagaza ku kintu kivuga ngo Riquelme ni wayitoza kubera ko amatora yarabona yuko gishobora gucamwo akitwa president wa club mugabo uravye ivyo Perez yakoreye abakunzi ba Real Madrid ndetse na equipe yose muri rusange Perez yaragakwiye gushigikirwa mugabo yarakwiye gukangurwa kubera ko ibi ndabigarutse ko ndavye amajwi y'umugabo witwa Perez yaronse ngaca ndabona amajwi Riquelme yaronse ngaca mbona n'ivyo Perez amaze gukorera club nka Real Madrid Riquelme atakintu na kimwe arakora habaye message from nowhere atanga umwe razana ubitwa Riquelme bivuga ko dossier yo mukwemego habaye mutuntu n'utundi yavuzwe mu gusaba amafaranga banke kumuha ideni kugira ngo bikunde akwize amafaranga yasabwe kugira ngo yitwe president wa Real Madrid ariko guca shika yizegwa kuri uno rugero ni nkaho yari umwana ahanganye na se cyane ni nkaho yari umwana ahanganye na se mugabo uwo mwana agahangana na se amwereka ngo nubwo duhanganye papa sinje ngo nje kukurengera ariko niyo nakurengera nkazana impinduka ni sawa kuko amatora birumvikana niyo Perez yatsindwa yagenda yari kugenda of course yagenda iyo Riquelme mutsinda no munsi bari president wa Real Madrid rero no munsi aya matora Perez yatsinze muri buno buryo iyi ni fact yerekana yuko abakunzi ba Real Madrid bari reconnaissance n'ivyo Perez yabakoreye ariko aya majwi yaronswe na Riquelme ni deception Perez amaze gutera abakunzi ba Real Madrid mwiki gihe ayimaranye rero yabaye amajwi yo kuvuga ngo reka Florentino Perez ayobore club yitwa Real Madrid ariko des changements positifs ziboneke muri equipe kuko waheruka kumva Real Madrid ivugisha abantu ku isoko gigura nigurisha nka kuno hinjira Gareth Bale hinjira ba Toni Kroos ugiye kuraba hari inyuma ya Toni Kroos Militao donc iriya soko gigura nigurisha ya Militao yarigeze bivugisha abantu wapi ba Militao bijaje abana bato bavuye muri za Porto baje kurindira ko Bavini na ba Rodrigo yarigeze bivugisha abantu oya Jude Bellingham gutyo ukaraba bakinyi binjiye Jude Bellingham yaranavuzwe cyane ariko kuri na rugero Mercato iko no munsi bivaye na profile yari afise individuellement ari mu bakinyi binjiye Madrid bavuga ijisi ufashe nimiburi guhera 2014 nyuma ya Decima hongeye kuri soko gigura nigurisha kwa Real Madrid rikangura abantu bakavuga kuri iyi ncuro hatanguye kuvugwa ba Olize kuri iyi ncuro hatanguye kuvugwa bagiye batandukanye noneho narabonye ngo bashobora kuba batandukiriye abakinyi bariko baronderwa n'ama equipe bahanganye mugabo jewe ndabona ngo Florentino Perez yari yarabuze uwo mwubahuka muri we yo kumwereka ngo hari ivyo kagomba kuba warakorera equipe yitwa Real Madrid utayikoreye kandi atari kubera bikunaniye mugabo kubera ko amaze kwijajara n'umusaruro uri kurabona uno muzi Riquelme amajwi 35 yaronse na majwi premier yerekana ngo niyo Perez yoba dahari kwa kundi bavuga ngo igihugu ntigipfakara niyo Perez yoba dahari Real Madrid ntiyopfakara ntiyobura bayirongora ariko n'ubu hari kanurubona ico kuye gukorera club kubera ko cyana exigence equipe itanga nizingana nabigarutse ko ku munsi w'ejo
nimba Real Madrid yo mara umwaka idatwaye Champions League ingana n'imyaka 5 ya Inter domira donc igize ane branche ingana n'imyaka 5 ya Inter domira ingana n'imyaka 5 ya za Chelsea na za Liverpool na za ande kubera iki atari kubera n'ama equipe mabi mugabo kubera ko Real Madrid yo hari trace yamaze gusiga mu mitima y'abantu uno munsi umuntu abona ati tugize ane branche ejo azokurikira ku yindi why not tutogira zitanu dafire ukiyumvira ngo umwanya n'umwanya Florentino Perez atagize igikogwa two kwisanga mu bibazo abandi barimo rero muri ico gihe yageze haba hakenewe ico no kwitwa ikanguko kumukangura Perez so kumuburira isoni kubera ko umwese agomba kubaho konesa n'ivyo yakoreye club ya Real Madrid ariko ya Matora ndemeza ngo Riquelme yarindutse ndetse n'abasosiyose bari bamushigikiye barindutse ariko bakarinduka n'ubundi bazi yuko guhangara Florentino Perez ngo muhanganire kwitwa president w'equipe ya Real Madrid bivunanye reka tubikore kuno nitumutsinda tuyobore ariko nitutamutsinda tumusigire message ni ibi rero je ku ruhande rwanje mama nkavuga ngo Florentino Perez swat ko yabaye amayeri yiwe akavuga ati ubwo nja kwivuguruza ngakora ivyo ntari narakoze abantu barabona umengo nabiretse nibigira nkana agaca shira hano Matora ariko ya Matora ni credit ku associations banahisemo umugabo witwa Rodrigo nako Enrique Riquelme bakanamusupportinga avuga ati genda uhangane na muzehe turazi ko kitorosha ariko genda muhangane giciyemwo uyobora equipe yitwa Real Madrid kitanaciyemo message isigare mu mutima w'uno munsi rero turi ku isoko gigura nigurisha ariko rivugisha abantu vyanka bikunda Florentino Perez agomba gukora mercato kandi twabayeho tuzi ko equipe yitwa Real Madrid nta academy kabo kayitunga Real Madrid tungwa n'abakinyarwanda yama kenshi gashoboka iri ku isoko gigura wanashima ikibazo ca mercato gusa ariko stile abantu barabe ujya Matora yaje briskema yifitiye icizere n'ivyo ariko nibaza Perez ubwo ari nawe ayihamagariye ari nawe yamagariye nimuze niba mutakishaka Jesse ngoma gutanga imiwo ariko nimuze umuvuga ko ashobora kunguraho duje mu Matora ni nkuko hari kuboneka n'abandi babiri canke batatu canke babandi bakabemererwa bakaba benshi bakaja kwitoza kubwo anje ikintu ca mbere nuko Perez yarabaye surprise canke se yaratangajwe n'uburyo ashobora kuba hari umundi muntu uno munsi nyuma y'inshuro zigera kuri 6 bahangana ariko ku nshuro igira 6 uwo muntu akaboneka bivaye na desordre ariko arabona akavuga ngo ni muze duhangana ariko umuntu akaboneka kuba umuntu yamaze kuboneka nibaza ko ibi birugurura inzira n'abandi dushobora kubona muri 2030 undi mukandida yongera kuri Enrique Riquelme bakaba 3 canke 4 ariko kandi hari point umugabo witwa Enrique Riquelme aje kwiha izo bitandukanye niyo nkundi yoza yo bari mushasha i Madrid binimba bimeze kudeja Perez bwa mbere amaze kubona nk'umuntu w'umushinga naye ni nyuma y'imyaka 2 rega hashobora kuba ikintu akavuga ngo n'ubundi mugarukana Matora ariko sinibaza ko ubu Perez habaye desordre upfa kudeklara Matora nk'uko yabikoze kubera ko ari message yaronse kuko n'abanyamakuru nka za marka za Arsenal n'ibindi bivuga ngo maintenant Perez vient de comprendre qu'il n'a pas droit à dans les prochaines saisons nta droit rere parce que niba mugumukana cette fois-ci bazoravuga ngo dufise naka yatweretse ko bishoboka surtout ko nawe ni Karame yavuze ngo ati yavuze sinuciriyemo umugabo yavuze ati je de ma part sinsinzwe ariko kandi ndakenje Perez ati mugabo c'est pas la fin ati ni kandi gushika ati ni nango rero ugiye kuraba nkuko mwabivuze wanashima mu mabiro de vote nka yose yamutsinze mugabo ugendura nta kintu na kimwe umugabo yitwa Enrique Riquelme na Perez gwera myamamaza kugeza muto w'Amatora utabona ko nubwo Perez abona umenga ati ndi hejuru yakwisanga umugabo witwa Enrique atateguye kugira gute kumuva inyuma vyanavuze no kubijanye no kwanira amavote par correspondance we abatoye bataje kukibanza kuri email ni banaka nibikunda Enrique yangabo kwa Perez na Perez yangabo kwa Enrique bose bavuga ngo abantu batoye bataze kubibanza bofuta mugabo namuzugiye kuraba deja mu bantu barenga 33 kuko Landry ashobora kudufasha wanashima katuzana riri yatangazo riri kuruga kwa equipe ya Madrid 2021 nibo batoye Perez kuvuga ngo baro present ibice 65 kwijana bya batoye mugiye abantu 11,814 nibo batoye mugabo yitwa Enrique kuvuga ngo ibice 35 kwijana by'abantu bagize gute bagiye mu Matora hakamugufatiye kwivya biharuro azad nimba Florentino Perez yaba nk'abantu bagera ku 21,100 ubundi ari ku 11 ubundi akaba ku 11,100
yamwabavye cyane. Florentino Perez hano yakagomba kuvuga ngo umuhungu wanje yakuze. Ya ni Perez ubona ko inyuma y'amatora yavuze byinshi, yasezeranye byinshi, ati n'ubundi Mercato bamubaza ibya Jose Mourinho arabwira ati nimutekane Mourinho, bamubaza ati eske jo mu gatondo araza toya, ariko ni vuba cyane. Ubona ko uno munsi yavuye hariya baca mu birori biriko biraba muri uno mwanya kuri Stade Santiago Bernabeu, bariko barakira Papa Leon wa 14 na 14 of course bamugeneye mayo nziza cyane baza kwa mukubita hariya. Rero birumvikana ko still n'amatora abaye Madrid mugabo nubwo Perez abandanyije atwara no munsi arazi ngo ndiko ndatwara rero twahanganye gusumba uburyo yatwaye cyangwa yaramaze gihe atwara ataye bahanganya kumva ko ikosa riraba abasosiyos kwamenga nibamwubahuka, nibaza ko inabaye na message ku bandi bose bumva ngo none kufise 15% yiriya bije Madrid ikoresha, ariko kandi kugira ngo upresente ama projet yawe abantu bashobora ko bagira gute bashobora ko bavyumva ubwo nibikunda ukabona ngo still n'ubutumwa bukomeye cyane. Ariko ni Florentino Perez nawe nemeza ko ino manda